Muy buenas noches, mwiriwe neza amados amigos y hermanos bakundwa inshuti presentes. zanje bene data muri Es para mí ngaha. una bendición grande Kuri jewe estar con ustedes n'umugisha en esta ukomeye ocasión kuba ndi kumwe namwe muri uyu para mwanya compartir unos momentos de compañerismo kugira ngo dusangire alrededor de la umwanya palabra wo de kuyaga Dios ku ijambo ry'Imana, y ver el tiempo que nuko estamos viviendo tubone igihe turiko y turabamwo así ser preparados kandi gutyo para pronto dutegurwe ser kugira ngo transformados vuba conforme a la duhindurwe promesa divina. nk'uko biri mu Para isezerano lo cual ry'Imana. quiero leer en el libro Nicyo de gituma ngomba Hebreos gusoma mu cete capítulo cyandikiwe 12, Abaheburayo ikigabane cya cumi na versos kabiri 18 en adelante, kuva ku murongo wa 18 ukabandanya, donde nos habla el apóstol San aho Pablo. intumwa Pawulo mutagatifu Dice de la siguiente aratubwira manera: uku gukurikira porque no os habéis acercado al monte que ati, se podía ntimwegereye palpar umusozi y wokogwako que ardía en waka fuego, umuriro, a la oscuridad, kandi ntimwegereye a las umwiza tinieblas y a la w'umuzimagiza tempestad, n'uw'umuzitanya al sonido de la trompeta y a n'igihuhuta la voz que hablaba, n'inzamba la ivuga cual los que la oyeron n'ijwi rogaron que ry'amajambo, no se les abaryumvise hablase binginga más, kutabwirwa porque irindi no podían jambo, soportar lo que se kuko ordenaba, batabashije y a una ibyagezwe, bestia tocar ngo en el naho monte coba igitungwa será gikoze kuri uwo apedreada musozi o pasada bacicishe o amabuye. pasada con dardo, y tan terrible era lo que se Kandi veía byabonetse byari que biteye Moisés ubwoba, dijo: byatumye Mose estoy avuga ati, mfise espantado ubwoba y cyane, temblando, ndahinda agashitsi. sino que os habéis acercado al Ariko monte de mwegereye Sión, umusozi a la ciudad Siyoni del Dios n'umugo vivo, w'Imana nzima, Jerusalén la celestial, Yerusalemu ho mu a la ijuru, compañía de muchos ni millares de ikoraniro ángeles, rikuru ry'isinzi a la ry'abamarayika, congregación de los ni ishengero primogénitos, ry'abana b'imfura, a la congregación de los ni ishengero primogénitos que ry'abana están b'imfura inscritos banditswe en mu los ijuru. cielos, a Dios el juez Mwegereye de todos, n'Imana a umucamanza los wa espíritus de bose, los justos n'imwemu hechos perfectos, z'abagororotsi a batunganijwe Jesús el rwose. mediador del nuevo Mwegereye na pacto, Yesu y umuhuza la ahesha sangre isezerano rociada risha, que habla mwegereye n'amaraso mejor que la de acucagirwa Abel. avuga ibyiza kurusha ya Mirad Abeli. que no desechéis al que Mwirinde habla, ntimwanke kumva porque iyiri si no kwiravuga, escaparon aquellos que ba bandi ko desecharon batakize al que hamwe los banka amonestaba en la uwababuririye tierra, mu isi, mucho menos nosotros mweho si muzorushiriza desecharemos al que two amonesta tuzorushiriza desde cyane el cielo kudakira, o namba desde dutera ibitugu los iyituburira cielos, la voz iri mu del cual ijuru cyangwa iri conmovió mu majuru. entonces la tierra, Ijwi ryayo pero ahora ryanyiganyije ha isi icyo gihe, prometido ariko diciendo noneho aún irasezeranye una vez, iti, y hasigaye conmoveré no rimwe solamente la tierra, sino ngatigitisha si isi también gusa, el cielo. ariko n'ijuru Y naryo. esta frase aún una vez Iryo jambo ngo indica la hasigaye rimwe remoción de las cosas ryerekana movibles gukugwaho como kw'ibinyiganyizwa cosas hechas kuko ari para que ibyaremwe, queden las kugira ngo ibitoshobora inconmovibles. kunyiganyizwa Así que bigumeho. recibiendo nosotros un Nicyo reino gituma inconmovible, kuko twakira ubwami tengamos budashobora gratitud y kunyiganyizwa, mediante dukwiye ella gukenguruka kugira ngo sirvamos tubone a ingene Dios, dukorera Imana agradándole con tuyihimbaye, temor y reverencia, tuyubaha, porque tuyitinya, nuestro Dios kuko Imana es yacu fuego ari consumidor. umuriro Que utongora. Dios bendiga Ese su palabra Imana en yoha nuestras umugisha almas ijambo y ryayo mu nuestras bugingo almas con bwacu, su kandi ubugingo palabra bwacu y nos ikabuhezagiza ijambo permita ryayo, entender. ikatwemerera no Nuestro tema kuritahura. para esta ocasión Ikigwa es cyacu muri uyu mwanya ni la voz de la trompeta ijwi ry'inzamba en el monte, ku musozi, la voz de la trompeta en el monte, ijwi ry'inzamba ku musozi, de cyane Dios ijwi ry'Imana ku la musozi. voz de Dios en el monte. Ijwi ry'Imana Pueden ku tomar asiento musozi, si tienen murashobora gufata ibyicaro la bondad. byanyu. Aquí, en este pasaje, Ngaha muri iki gisomwa, San Pablo Pawulo mutagatifu refiere lo que sucedió avuga afatiye ku byabereye ku cuando Dios musozi llevó al Sinayi, pueblo hebreo igihe Imana yajyana ihanga ry'Abaheburayo ku musozi Sinayi, cuando ellos estuvieron en kandi el monte Sinaí, igihe Dios bo bari le ku dio la musozi ley Sinayi, al pueblo hebreo. Imana yarahaye ibyagezwe Allí ihanga ellos ry'Abaheburayo, estaban en un gran aho momento, en un momento bari mu importante, mwanya ukomeye, mu mwanya ngirakamaro en donde cyane, ellos estaban escuchando aho bariko la voz de Dios y barumva ijwi recibieron ry'Imana, la ley divina baraheza baronka dada por ibyagezwe medio by'Imana del profeta Moisés, bitanzwe biciye mu al muvugishwa cual Dios Mose uw'Imana para yakoresheje misión. muri icyo gikorwa. El pueblo hebreo Ihanga había ry'Abaheburayo llegado al monte bari Sinaí bashyitse ku musozi Sinayi después de su liberación, inyuma la y'ukubohorwa cual kwabo, encontramos que ari byo ocurrió tubona ko con
la Pascua, vyabaye kuri durante pasika la tarde del ku día mugoroba 14 mataron la w'umunsi wa Pascua, 14 barishe ikimazi ca pasika. la noche nuko mw'ijoro ry'umunsi ugira 15 de cada buri día en gihe medio del ijoro pueblo rya buri hebreo munsi hagati comienza mw'ihanga primero la ry'abaheburayo noche de cada día y habanza después gutangura ijoro rya buri munsi hanyuma naho Por hakaba eso es que umurango. en el libro del Nicyo gituma mu Génesis gitabo dice, cy'itanguriro havugwa fue la hati tarde bwaragorovye y la hanyuma mañana, buraca. el día primero y ubu fue la ubu tarde y munsi la wa mañana el mbere segundo día buragoroba y hanyuma fue la buraca. tarde y la mañana ubu el munsi wa tercer día kabiri y así buragoroba buraca. nos ubu munsi wa menciona primero gatatu la tarde gutyo habanza y después kutubwira umugoroba la mañana. hanyuma Porque tukabwirwa un día umurango siempre kuko umunsi buri gihe conforme el Génesis y nk'uko biri conforme mu itanguriro a las ndetse costumbres nk'uko biri hebreas, no mu migenzo mu mico y'abaheburayo iminsi itangura ku mugoroba en la otra tarde. ikarangira O ku wundi sea, mugoroba. cada día ni ukuvuga buri es munsi de tarde uhera a ku mugoroba tarde. O sea, ugashika ku wundi mugoroba. digamos reka tuvuge de las 6 de la kuva isaa tarde 12 zo ku mugoroba a las 6 de la tarde gushitsa próxima, ku isaa 12 z'uwundi a mugoroba las 6 ukurikira. de la próxima tarde, isaa y para 12 eso z'uwundi mugoroba tiene que transcurrir kandi de las 6 de la tarde kuva en isaha adelante, 12 zo ku mugoroba viene ukabandanya las tinieblas, habanza viene kuba la noche, umuzitanya umwijima y después ijoro. encontramos que hanyuma eso naho llega, digamos, que turabona hasta las ko 6 de iryo la joro mañana, rishika nk'isaha en algunas 12 zo mu temporadas, gitondo mu myanya kanaka de las 6 de la y'umwaka. mañana en adelante, hama kuva isaha 12 zo mu la parte gatondo clara ukabandanya de ese día, hakaba igice kibona hasta cy'uwo munsi que llegue a kugeza las 6 de la tarde, hashize digamos, isaha 12 zo ku pues, mugoroba. en algunos días rero mu minsi imwe oscurece imwe más temprano que en otros, bwira pero hakiri kare para gusumba mu tener, yindi minsi, ariko kugira ngo una hora y ariko podamos así hakoreshejwe isaha como gutyo referencia, dushobora kuyifashisha. esa hora de las 6 de la ni ukuvuga tarde, izo saha 12 zo ku mugoroba podemos ver que cada día turashobora kubona la ko primera parte que tiene buri munsi igice cya de mbere 12 ubanza horas es kugira la noche, cy'amasaha y después 12 tiene 12 riba ari horas ijoro, hanyuma de claridad, umunsi ukagira que se amasaha llama 12 día. y'umuco Ahora aricyo gihe vean cyitwa cómo umurango. así para el pueblo rero hebreo nimuraba ingene ellos nk'uko ku ihanga ry'abaheburayo bo bariye pasika la noche, la parte oscura, mw'ijoro mu gice del día 15, cy'umwijima cy'itariki y luego en la parte 15, clara hanyuma del día 15 ku en la murango mañana, w'umunsi wa ellos salieron libres 15 para mu ir gitondo hacia la tierra. barasohotse gutyo baja mu Durante gihugu la noche, cy'isezerano. Estaban muriendo los mw'ijoro primogénitos de los hariko egipcios, harapfa abana b'imfura bo mu y todo banyegiputa, hebreo kandi y toda casa umuheburayo de la wese familia de los hebreos n'inzu que no yose yo mu tuviera miryango y'abaheburayo la sangre del cordero pascual itari kuba aplicada irimwo amaraso en su y'umwagazi puerta, en w'intama el wa dintel y pasika en los postes, asizwe ku y no miryango, tuviera hejuru el ku miryango cordero no ku bishimaryango, dentro comiéndose ese cordero. n'umwagazi w'intama ukaba utari imbere muri iyo nzu bariko barawurya. que la ivyanditswe muerte bitubwira ko entraría a esa urupfu casa, rwari kwinjira muri pero iyo nzu, conforme a lo establecido ariko por Dios, nk'uko byari byashinzwe al profeta n'Imana Moisés y a través ikabibwira del profeta umuvugishwa Moisés para el pueblo hebreo, n'Imana Mose, las casas de los hebreos gutyo Imana tenían ikabibwira el cordero abaheburayo. pascual, inzu z'abaheburayo zarimwo umwagazi w'intama wa pasika, kandi n'amaraso yari asizwe ku miryango yazo. y durante la noche kandi ellos estaban mw'ijoro muy reverentes, ubu bari batekanye batekereje el cordero bariko bararya pascual, umwagazi o sea w'intama wa que no pasika. estaban durmiendo, ni ukuvuga ntibari sino baryamye, estaban ahubwo vigilando, bari bateramye. y kandi encontramos que estaban turabona ellos ko preparados, bo bari con su ropa biteguye puesta, bambaye impuzu sus zabo, zapatos puestos, ibirato su byabo bordón listo, bavyambaye, n'inkoni zabo zo para salir kwishimikiza baziteguye en la mañana, kugira ngo mu gitondo Dios dijo basohoke, kuko que no Imana salieran yari yababwiye ko de sus casas batova mu nzu zabo hasta la mañana. Vamos a ver en butaraca. Reka el tubirabe Éxodo mu gitabo cyo capítulo kuvayo 13, ikigabane cya 13 na dice, 12 harabitubwira. capítulo 12, verso mu 22 nos, kigabane cya dice: 12 umurongo wa 22 haravuga hati,
umurongo wa 21 haravuga hati nuko Mose ahamagaza abakuru bose bo mu Bisirayeli arababarira ati nimwirobanurire imyagazi uko amazu yanyu angana muyibagire pasika mwiyabirire agakama ka ezobu mukajobeke mu maraso ari mu gwavya mumijagire ayo maraso hejuru y'umuryango no ku bishimajyango vyombi kandi ntihaze hagire umuntu n'umwe muri mwebwe asohoka mu nzu yiwe gushitsa mu gitondo. Aha turashobora kubona ingene Imana yabigenye ku ihanga ry'Abaheburayo igena ko habaho umunsi mukuru wa Pasika, kandi uwo munsi mukuru wa Pasika washushanya Yesu Kristo yajaga gapfira ku musaraba Karuvariyo, kuko we ni umwagazi w'intama w'Imana, umwagazi w'intama wa Pasika, ari wo watanzwe nk'ikimazi buca ari Pasika hariya mu ihanga ry'Abaheburayo. Kandi yari yapfuye mu ijoro ryose ry'uwo munsi tariki 15 umunsi wa Pasika, kuko ijoro niryo ribanza gutangura. Hanyuma kandi turabona ko yari akiri mu mva ku murango w'itariki 15, kandi hanyuma ntituzi ingene byari bimeze mu ijoro ry'umunsi w'Imana w'itariki 16, kuko ijoro niryo ribanza gutangura. Rero kuva isaha 12 zo ku mugoroba zo ku isabato, hamaze kurangira umuco w'isabato, haciye haza umugoroba, hama haza ijoro ry'Uwimana w'itariki 16, kandi nta na kimwe cyari kizwi ku bijanye na Kristo. Ariko mu gitondo c'Uwimana, ijoro rirangiye, kuko ijoro rya buri munsi niryo riba ubwa mbere, hama naho hakaza umurango igice aho haba habona. Nuko rero ku murango w'umunsi w'Imana, no kuvuga kare cyane mu gitondo cy'umunsi w'Imana itariki 16 mu kwezi kwa Nisani, Yesu Kristo yaragaragaye yazutse, imva yari yugurutse, kandi abamarayika babiri niho bari bicaye barindiriye ko abaza kuraba Yesu bashika, no kuvuga abigishwa biwe. Kandi abagore bamwe bahashitse kugira ngo bazane ibyo bashira ku biziga kugira ngo babungabunge ikiziga ciwe. Yesu siho yarari, ikibuye cyari cyamaze gutembagazwa, kandi aho hari abamarayika babiri bari mu isenga ryarimwo imva ya Yesu. Nuko baraheza babwira abo bagore bati, niki gitumye muronderera umuzima mu bapfuye? Ntakiri hano, yazutse. Barabonye igitambara ciwe, ico bari bamutekeyemo, ariko Yesu siho yarari. Abamarayika barababwiye bati, ntari hano, yazutse. Kandi barababwiye ko abigishwa biwe bazobonanira i Galilaya, bati nimugende hariya muheze mumubone. Vyongeye turabona ko yabonaniye nabo i Yerusalemu. Amaze kuzuka, yarabonanye na bamwe muri bo, yarabonanye n'abagore bamubonye yazutse, Mariya Magadalena n'uwundi mugore. Kandi hanyuma n'abariko bari mu nzira bariko baja i Emawusi, bari mu mihana iri hafi y'i Yerusalemu, baramubonye.
rero nimuraba ingene del día domingo mu gitondo cy'umunsi había w'Imana resucitado. yari yazutse. Ahora vean que ese es el día Rero murabona ko en que se ofrecía uwo ari wo munsi la gavilla mecida watangwa kw'ikimazi delante cy'umukama uzungujwe imbere y'Imana, y ese es el día kandi de la uwo resurrección. niwo wabaye de Kristo. umunsi w'izuka rya Kristo. Desde ese día en adelante Kuva kuri uyo munsi ukabandanya se contarían hari guharugwa 7 semanas amayinga de indwi, años, 7 semanas, amayinga indwi, 7 semanas de días, corrijo, 7 semanas de amayinga días, indwi agizwe o n'iminsi, sea, 49 ni días, ukuvuga iminsi 49 kuva ku munsi w'itariki 16 el día correspondiente kugeza ku munsi para el cumplimiento de esas 7 semanas, uhwanye y no luego gushitswa vendría kwayo mayinga ndwi, el día nuko 50. hanyuma hagashika umunsi ugira el día en que se 50. ofrecería a Dios el nuevo N'umunsi grano, Imana yari gushikanirwa ko ishikanwa rya la cosecha, dice, y ryakozwe mu contaréis ifu desde el día ry'ivyakurikiyeko. que sigue al día de reposo, Haravuga desde el día hati en que ofrecisteis la kandi muze gavilla muharure de la ofrenda iminsi mecida, muhereye kuri uwo 7 munsi nyene semanas ukurikira cumplidas serán, isabato, ari uwo hasta el munsi día mwazaniye siguiente, ko umukama el séptimo w'ishikanwa día de ryo reposo, kuzunguzwa, contaréis habe 50 días, amasabato ndwi entonces ofreceréis el yiramvuriye. nuevo grano Muharure a Jehová. murumye iminsi 50 De vuestras habitaciones irume traeréis ku munsi 2 ukurikira panes isabato igira para indwi, ofrenda muheze mushikanire mecida, ishikanwa que jewe será de uhoraho 2 ry'ivyakozwe décimas mu de ifu flor de y'ivyakurikiyeko. cocidos con levadura, Mu ngo como zanyu primicias muze mukuremo imitsima para Jehová. ibiri yo kuba ishikanwa ryo Representa kuzunguzwa, esos panes ibe iby'ibigira con 12 levadura, vy'ingero yitwa efa y'ifu. que son Iyo mitsima irimwo umwambiro, las primicias, iyo mitsima irimwo pues umwambiro son hechas ariyo esos ari panes umushuzo. Iyo mitsima con las primicias del nuevo fruto, yakogwa mwifu del nuevo y'ivyakurikiyeko, fruto que ha ifu sido ivuye tomado. mu vyimburwa Vean bishasha ustedes, para bimbuye. ese tiempo, Murabona muri ico gihe esas gavillas o ese trigo con el iryo cual shikanwa rizungujwe se canke hacían esas izo ngano se hacían esas ofrendas, esos panes bakoramwo ayo mashikanwa, iyo mitsima. del trigo que se había Iryo shikanwa cosechado, ryaba porque el ryakozwe trigo era lo mu último ngano que zimbuwe, se cosechaba. kuko ingano de nivyo Los vyimburwa granos, vyimburwa ubwa nyuma Lo primero mu bindi era, biterwa vy'intete. Lo primero era lo que representaba Ivya a mbere Cristo. nivyo vyashushanya Kristo. Lo primero, las gavillas que se tomaban de la mies Amashikanwa azungujwe Eran las yakugwa gavillas mu de vyimbuwe, la cebada, yaba ari amashikanwa azungujwe Lo akuwe cual muri representa a sayiri Cristo. canke ingano. y luego Ivyo vyashushanya los panes Kristo. que se ofrecen a Dios como primicias. Hanyuma iyo mitsima yashikanirwa Imana Para nk'umushuzo, Dios en el día de Pentecostés, igahabwa Imana ku munsi wa representa la Pentekoti. iglesia del Señor Iyo nayo Jesucristo, ishushanya ishengero rya y Yesu es Kristo, con levadura, porque kandi iyo en la mitsima iglesia yaba irimwo umwambiro, estaría tanto kuko el mu bien ishengero hari como el kuzobamwo mal manifestado. iciza n'ikibi Y ahora bikahagaragarira. vean ustedes cómo el día de Rero Pentecostés nimuraba ingene ku munsi wa Pentekoti fue el que trajo para los creyentes muraba en ingene Cristo uwo munsi ari la wo bendición wazaniye abizera de la venida Kristo del Espíritu Santo umugisha wo sobre kuza kwa 120 mpwemu yera, personas. aje ku bantu 120. Lo que había sucedido Kandi en el monte Sinaí ivyari vyarabereye ku musozi en ese Sinayi tiempo de el día de Pentecostés, muri ico cuando Dios gihe estuvo en el c'umunsi wa monte, Pentekoti, igihe donde Imana el yari ku monte musozi, ardía en fuego, aho allí umusozi estaba el wariko Dios de wakako Abraham, de Isaac y umuriro, de aho Jacob, hari Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, y allí estaba la voz kandi aho de Dios hari hablando y ijwi dando ry'Imana ririko riravuga. la ley
iriko al pueblo. iraha ivyagezwe La ley fue abantu. colocada también en dos piedras, ivyagezwe kandi vyarashizwe ku mabuye abiri, dos tablas de ku piedra bisate bibiri vy'amabuye, escritas allí por el dedo de Dios vyandikwa y ko dadas al n'urutoke pueblo hebreo, rw'Imana pero ahora el día de bihabwa Pentecostés, ihabwa ry'Abaheburayo. Dios Aho naho ku está munsi wa dando su ley Pentekoti en las tablas del Imana corazón yariko del iratanga alma ivyagezwe de los vyayo seres humanos. ku bisate vy'umubiri vyo mu mutima Está w'ikiremwa muntu. produciéndose Aho hariko haratangwa ukuvuka ubugira kabiri de esas 120 personas, kw'abo bantu 120, así como en el monte Sinaí, nk'uko no ku musozi Sinayi naho una nación havukiye con sus igihugu leyes kironse ivyagezwe vyaco n'amabwirizwa y'Imana, Eso fue tipo kandi ivyo del día de vyabaye urugero Pentecostés vyagereranije umunsi wa para Pentekoti los escogidos de Dios. ku batoranijwe b'Imana mu kiringo gishasha. Ahora vean cómo en la dispensación de Rero la ley nimurabe ingene mu kiringo cy'ivyagezwe ivyabereye ku musozi es lo que Sinayi sucede el día de ari navyo Pentecostés. vyabereye ku munsi wa desde el día de Pentekoti, kandi kuva ku munsi wa Pentecostés hacia acá, Pentekoti kugeza ubu Hemos pedido al Espíritu Santo, twari dufise mpwemu yera agaragaye, la iglesia del Señor kandi ishengero Cristo ry'Umwami Yesu ha Kristo estado viviendo ryagumye ririko en la presencia de riraba Dios, mu kugaragara ha kw'Imana, estado viviendo en ryagumye ese ciclo ririko divino riraba muri ico gihe c'Imana representado en el día de Pentecostés. cyashushanijwe mu munsi wa El día en Pentekoti, que el Espíritu ni Santo ukuvuga umunsi vendría sobre mpwemu su yera pueblo. yari kuzira ko akaza ku bantu biwe. Rero turashobora kubona ko kuva ku munsi wa Pentekoti ukabandanya twagumye turiko El contenido turaba del día de Pentecostés, mu bintu vyagaragariye ku munsi wa las Pentekoti, primicias del Espíritu Santo, turiko turaronka en umushuzo wa donde mpwemu yera, se tiene el nuevo nacimiento aho cada- haboneka para cada hijo e hija de ukuvuka ubugira Dios, kabiri kuri buri mwana w'umuhungu n'umukobwa cuerpo w'Imana, teofánico, gutyo akaronka umubiri we wa teofaniya. y luego de ese largo periodo Kandi del nyuma día y'ico de gihe Pentecostés, kirekire cyo kuva ku munsi wa Pentekoti encontramos que viene más turabona adelante ko mu nyuma el tiempo haca haza de la haca hashika fiesta de las igihe trompetas, cy'umunsi mukuru w'Inzamba. pero vean ustedes primero Ariko nimwitegereze, es la fiesta ubwa mbere habanza de kuba Pentecostés umunsi mukuru wa y Pentekoti, después vendrá hanyuma la naho fiesta. hazoza umunsi mukuru w'Inzamba. En esta fiesta de Pentecostés, Rero muri uyu munsi wa vean ustedes Pentekoti cómo la voz nimurabe ingene ijwi rya ya yindi en el nyene monte Sinaí yavugira ku musozi Sinayi estuvo hablando allí ryariko por medio urirahavugira, de 120 personas, rivugira mu bantu 120 ririko rirakora ibitangaza vy'Imana. Hanyuma mu butumwa bwa mbere bwa Petero iryo jwi ryavuze biciye muri Petero, eso fue representado kandi ivyo en el monte vyarashushanyirijwe ku musozi y ahora Sinayi. esta misma voz Rero ubu naho iryo jwi nyene ryariko riravugira ku musozi Sinayi, ni naryo jwi nyene ryagumye riri mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, de edad ririko riravuga mu gihe uja mu kindi, y dándole sus leyes divinas kandi a todos los Imana hijos iriko e hijas de iratanga ivyagezwe vyayo ibiha abana b'abahungu n'abakobwa, Dios, en el corazón, en el yandika alma, ivyo vyagezwe vy'Imana mu mutima mu bugingo bwa buri mwana w'umuhungu porque n'umukobwa en el nuevo w'Imana, pacto que Dios kuko mu isezerano establecería risha Imana con yari la gushiraho descendencia de Abraham ikariha celestial, uruvyaro rwa Aburahamu rwo mu Dios ijuru. escribiría Imana yari kwandika ku bisate vy'umutima w'umuntu ivyagezwe vyayo, nk'uko yanavyavyanditse ku bisate vy'amabuye hariya ku musozi Sinayi. Rero murabona Imana yavuze ko yari kuzotanga isezerano rishasha, kandi iryo sezerano risha ni isezerano risha ritangwa biciye muri Kristo n'ikimazi ciwe yatangiye ku musaraba i Karuvariyo. Ni isezerano risha riri munsi y'amaraso yasheshwe y'umukundo wacu Umwami Yesu Kristo. Icyo nico gituma Yesu Kristo mu ngaburo ya nyuma yavuze yuko cya gikombe cya vino icyo yakiriye agasangira n'abigishwa biwe, yavuze ko yari amaraso y'isezerano risha, ni ukuvuga iyo vino yashushanya amaraso y'isezerano rishasha. Umutsima nawo
gushushanya umubiri wiwe. We yari yavuze yuko uwutojya umubiri wiwe ngo anywe n'amaraso yiwe atoronka ubugingo ubuhoraho muri we. Rero nimurabe ingene mu isezerano rishasha ryatanzwe na Kristo ku musozi atari Sinayi ahubwo ku musozi Siyoni, ari wo washushanyirijwe hariya mu musozi Sinayi, ariko ubu n'umusozi Siyoni ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo, ari Yerusalemu yo mu ijuru. Uwo n'umusozi wera w'Imana. Kuri uyo musozi turabona ko Imana yagumye iriko irahavugira, kandi yo yagumye iriko iratanga ikora ukuvuka ubugira kabiri kw'amamiliyoni y'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kugira ngo gutyo ikore ishireho ihanga ryo mu ijuru, Isirayeli yo mu ijuru, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi nk'uko Isirayeli yo ku isi yavukiye hariya ku musozi Sinayi ikavuka nk'igihugu aho baronkeye ivyagezwe vyabo bahawe n'Imana kugira ngo bishingwe hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, turabona yuko ku musozi Siyoni, Yerusalemu yo mu ijuru, ishengero ry'umwami Yesu Kristo, aho naho niho havukira Isirayeli yo mu ijuru. Kandi iyo Isirayeli iraronka ivyagezwe vy'Imana bikaja mu mitima yabo, mu bugingo bwabo, byandikwa mu bugingo ku bisate canke ku mabuye, ku bisate vy'umubiri mu mutima, si ku mabuye afadika ubu, ahubwo ubu ni ku bisate vy'umubiri w'umutima w'ikiremwa muntu. Rero nimurabe ingene uwo munsi wa Pentekoti cyangwa umunsi wa 50 wagumye uri kuragaragara, wagumye uhari muri iki gihe cyose, muri izi ntambuko zose z'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kugeza dushitse muri iki gihe cy'iherezo, aho abatoranijwe b'Imana bo mu gihe cy'iherezo nabo nyene baronkera ijambo ry'Imana, hagakoreka muri bo ukuvuka ubugira kabiri, nuko bageza bakaba bagize umubiri w'ibanga wa Kristo mu ntambuko y'igihe cy'ibuye rigumye imfuruka. Kandi bari mu gice ngirakamaro cyane cy'umusozi w'Imana. Kandi murabona ingene nk'uko mu gice cyo hejuru cy'umusozi Sinayi, nk'uko hari Mose, uko niko no mu gice cyo hejuru cy'umusozi w'Imana, ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ni nako Mose azoba hari mu gihe cy'iherezo. Ubukozi bwa Mose niho buzoba buri inkingi y'umuriro, ari we marayika w'isezerano, azoba hari ahagaragariye naho nyene. Kandi aho mu gice cyo hejuru cy'uwo musozi, abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana bazoba bahari ku munsi w'iherezo, bariko barumva ijwi ry'Imana. Nimurabe ingene ijwi ry'Imana ryumvikaniye hehe? Ku musozi Sinayi. Ubu naho mu buryo bufadika ntituri ku musozi Sinayi, ahubwo turi ku musozi w'Imana, ku musozi Siyoni, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Mu gihe uja mu kindi, turabona yuko ijwi rya marayika w'isezerano, ijwi rya Yesu Kristo muri mwemu yera, ryagumye rivuga biciye mu ntumwa ziwe muri buri ntambuko. Kandi ijwi ry'inzamba, ijwi ry'inzamba ikozwe mu ihembe, ryagumye ryongerekana rirushiriza kurengera buri munsi. Kandi muri kino gihe cy'iherezo, mu isonga cyangwa mu gasongero k'umusozi
Siyoni. Ijwi ryari ku musozi Sinayi ririko riravuga rikanyiganyiza isi. Muri kino gihe cy'iherezo rizonyiganyiza atari isi gusa, ahubwo rizonyiganyiza n'amajuru nayo, kuko ni ijwi ry'umwami wacu Yesu Kristo, ijwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba ya nyuma, ariryo ku munsi w'iherezo rizoba ririko riravugisha ishengero ryiwe, kandi azoba ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe bose nk'uko Kristo yabivuze muri Matayo 24:31, atazotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranya abatoranijwe biwe bose. Iryo ni ijwi rya Kristo ryumvikanye biciye mu bamarayika biwe. Iryo ni ijwi rya Mesiya biciye mu bukozi bw'abamarayika biwe. Ubukozi bwa Mose na Eliya bugaragariye mu mubiri w'umuntu, mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Kandi iryo jwi iryo ku musozi Sinayi ryavuze kugira ngo havuke ihanga ry'Abaheburayo nk'igihugu. Muri kino gihe cy'iherezo rizoba ririko riravuga rivugisha ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ariryo ku munsi w'iherezo cyangwa mu kimombo cy'indwi. Ni ishengero ryuzura abatoranijwe n'Imana bo ku munsi w'iherezo bahamagawe bakegeranywa, hagashika kugeza ku wa nyuma mu batoranijwe. Aho haruzura umubiri w'ibanga wa Kristo, kandi iryo jwi ryagumye ririko rirumvi, iryo bagumye bumva ririko rirabahamagara ku munsi w'iherezo, rigenda rirongerekana ryiyongera buri munsi, rirushiriza kwiyongera, hakongerekana ijwi ry'iyo nzamba, iyo nzamba irenga, hagenda hongerekana uguhishurirwa kw'Imana gutangwa biciye mu ijwi rya Kristo muri kino gihe cy'iherezo. Kandi abapfuye bizeye Kristo nibo bazobanza kuzuka, natwe bariho turi bazima tuzohindurwa. Kandi ibyo nivyaba, ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoba ryuzuye, baronse imibiri ihoraho nk'igihugu cyo mu ijuru. Aricyo kizoba ari igihugu cyo mu ijuru cyarazwe mu mwuzuro, kugira ngo tuganzanye na Kristo mu myaka 1000, hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira. Ntituzoganza ngaha ku isi gusa, ahubwo tuzoganza isanzure ryose iyo riva rikagera. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo, Isirayeli yo mu ijuru, yarashushanijwe canke yaragereranirijwe canke yaragereranirijwe muri Isirayeli yo ku isi. Rero nimurabe ingene Isirayeli yo mu ijuru ironka ukuragwa kwayo mu mwuzuro ku musozi Siyoni muri kino gihe cy'iherezo. Abapfuye bizeye Kristo nibazukira mu mibiri ihoraho, natwe bariho turi bazima tugahindurwa. Kandi iryo jwi ry'iyo nzamba ya nyuma cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba rizogenda rirushiriza kongerekana buri munsi, nk'uko twabonye ko byagenze ku musozi Sinayi, kandi ni nk'uko twashoboye kubona ko byagenze ku munsi wa Pentekoti. Rero ubu muri kino gihe cy'iherezo bazoshikanwa imbere y'Imana abo bose muri kino gihe cy'iherezo bari muri uyo mubiri w'ibanga w'abizera, ari bo bana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Kandi icyo nicyo gituma umunsi wa Pentekoti uzana muri iki gihe imigisha ikomeye cyane, kandi umunsi wa Pentekoti urahinduka mushasha.
ugahindukira mushasha mu gihe cy'ubuye rigumye imfuruka, aricyo gihe gihwanye n'umunsi ugira 50, kandi kikaba kinahwanye n'umwaka ugira 50. Icyo nicyo gituma nk'uko habayeho amayinga ndwi agizwe n'iminsi kugira ngo hashike umunsi wa Pentekoti, kugira ngo hashike umunsi bari kuronkera ko umushuzo wa mpwemu, kandi kuva ngaho ukabandanya twese twari kuba turiko turaba mu migisha yo ku munsi wa Pentekoti, turiko turakira Kristo nk'umukiza wacu, turiko turoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, turiko turaronka mpwemu wiwe yera, gushitsa hashitse n'uwanyuma mu batoranijwe n'Imana. Nuko hanyuma hagaca haba ukuzuka kw'abapfuye bizeye Kristo, hamwe no guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima. Rero nimuraba ingene vyongeye, habayeho umwaka ngirakamaro cyane mu ihanga ry'Abaheburayo witwa umwaka wa Yubile, aho amayinga indwi agizwe n'imyaka yarabanza gahera, hanyuma hagashika umwaka wa Yubile. Kandi mu mwaka wa Yubile naho nyine harakorerwa iyo minsi mikuru indwi idasanzwe iy'Imana yahaye ihanga ry'Abaheburayo. Kandi mu mwaka wa Yubile ari wo mwaka wa 50, imigisha iri muri iyo minsi mikuru ndwi izohindukira ukuri mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Kandi icyo nicyo gituma mu mwaka wa Yubile wahinduwe mushasha, ari wo wavugirizwamwo inzamba y'umwaka wa Yubile ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi. Ariko bwa mbere harabanza kuvuzwa inzamba ku munsi wa mbere w'ukwezi, kandi hagakorwa icibutso cera bakawutangaza mu kuvuza inzamba uwo munsi. Ibyo bintu byose bizohinduka ukuri mu mwaka wa Yubile, kandi umwaka wa Yubile uhindutse mushasha mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo uzozana imigisha ikomeye cyane y'ukubohogwa, aho tuzoronka ukwidegembya, aho tuzoragwa mu mwuzuro, kandi tuzoronka guhindurwa kwacu. Ukuragwa ni ukuvuga ukuragwa mu mwuzuro k'umubiri, ni ukuvuga ukuragwa aho tuzohindurwa tukaronka umubiri uhoraho, kandi hanyuma tukaganzanya na Kristo dufise uwo mubiri uhoraho. Abo bose bari mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo, ari bo bari muri Isirayeli yo mu ijuru. Rero nimuraba ingene muri kino gihe cy'iherezo ryajwi nyene ririmo ryavugira ku musozi Sinayi. Muri icyo gihe, igihe Imana yaha ihanga ry'Abaheburayo ivyagezwe biciye mu muvugishwa Mose, hanyuma no ku munsi wa Pentekoti harashikijwe icyo kigereranyo icy'ihanga ry'Abaheburayo bitondera bibuka buri mwaka. Buri mwaka ku munsi wa 50 uharuye uhereye ku munsi watangirwa ko umushuzo uzungujwe imbere y'ukugaragara kw'Imana. Ni ukuvuga ko iby'ihanga ry'Abaheburayo bitondera nk'umunsi mukuru. Kandi ku munsi wa Pentekoti barashikanira Imana ishikanwa ry'ivyakurikiyeko. Ivyo Imana yabihinduye ukuri ku munsi wa Pentekoti mu kuza kwa mpwemu yera aje ku bantu 120. Hanyuma naho abantu 3,000 baca barakira Kristo nk'umukiza wabo, baraheza barongerwa ku ishengero rya Yesu Kristo nk'abantu 3,000 aribo baronse mpwemu wa Kristo, baraheza baba bagize ishengero rya Yesu Kristo. Aho turashobora kubona
ivyamwa vyakurikiyeko bishikaniwe las Imana. primicias Uyo de la cosecha, n'umushuzo w'isarura ry'ingano, y el trigo representa kandi todos los ingano hijos zishushanya abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. por cuanto Rero hemos estado viviendo kubera ko twagumye turiko en la bendición del día de turiko Pentecostés, turaba la mu bendición mugisha del w'umunsi wa Espíritu Santo, Pentekoti, umugisha wa Mpwemu Yera, para ese lapso de tiempo que es muri llamado iki la gihe dispensación de la gracia, citwa ikiringo c'ubuntu, para la cual el Espíritu Santo ikiringo estaría ico manifestado Mpwemu Yera yari kuba arimwo ariko aragaragara mu ntambuko zitandukanye canke ibihe bitandukanye vy'ishengero ry'Imana. han transcurrido ya Turabona rero aproximadamente ko 2000 ubu años hamaze guhera hafi imyaka y ibihumbi hemos estado bibiri, en esa fiesta kandi twagumye turiko turaba muri uwo munsi mukuru wa Pentekoti, del día de Pentecostés. kuva ku munsi wa Pentekoti kugeza ubu. Y por otro lado, Kandi ku rundi ruhande naho 50 días iminsi del 50 día de la resurrección yo de kuva ku munsi Cristo w'izuka rya hacia Kristo acá. kugeza gushitsa ubu. Vean ustedes que transcurrieron para llegar al día Murabona de ko iyo Pentecostés. minsi yahaciye kugira ngo Ahora, hashike umunsi wa Pentekoti. Esos 50 días Rero iyo minsi Viene a ser 50 ubu naho del lapso de tiempo igereranya del día de igihe Pentecostés o del día de Cristo hacia acá. cyaciyemo kuva ku munsi wa Pentekoti cyangwa kuva ku munsi wa Kristo kugeza ubu, kuva hariya kugeza He ubu. representado todo ese tiempo en los 49 días, Hashushanyirijwe o sea, las ico gihe cyose de mu días, minsi 49, ni ukuvuga 7 semanas de días que son amayinga indwi 49 días y después viene ariyo minsi 49, 50 hanyuma hakaza umunsi wa 50 ari uwo munsi wa Pentekoti, kuko 50 bisobanura Pentekoti. las 7 etapas o edades de la Rero iglesia de intambuko ndwi canke ibihembwe vy'ishengero ry'abanyamahanga en esos 49 bishushanijwe muri iyo minsi 49 que transcurrieron ariyo del yabanje día guhera de la resurrección de Cristo uhereye ku munsi w'izuka rya Kristo hasta el día antes kugeza ku munsi del día de Pentecostés. w'imbere ya Pentekoti. Y eso está Kandi también representado ivyo esos vyongeye 49 días iyo minsi 49 vyongeye canke ayo mayinga indwi, ayo mayinga indwi canke iminsi 49 en las 7 semanas del año, iranashushanirijwe mu mayinga indwi agizwe n'imyaka ariyo yabanza guhera imbere y'uko hagera umwaka wa 50, umwaka wa y yubile. esas 7 semanas Kandi de ayo años mayinga indwi agizwe n'imyaka representan también vyongeye ashushanya igihe cy'ibihendwi vy'ishengero ry'abanyamahanga. Nimurabe 7 edades n'amayinga indwi agizwe n'imyaka n'ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Amayinga indwi agizwe n'iminsi yaraciyeho uhereye ku kuzuka kwa Kristo kugeza ku munsi w'imbere wa Pentekoti, hama hacashika umunsi wa Pentekoti. esas 7 semanas Kandi de ayo días mayinga también ndwi agizwe n'iminsi están apuntando byongeye al lapso de tiempo yerekana igihe de Cristo cyo kuva hacia acá, o sea, del kuri día de Kristo kugeza ubu, Pentecostés no kuvuga kuva ku munsi wa hacia acá. Pentekoti kugeza ubu, para luego llegar el kugira ngo mu nyuma día 50 hashike umunsi wa 50 actualizado en el tiempo final, uhinduwe y año mushasha mu 50 gihe cy'iherezo, actualizado en el kandi tiempo final, hashike n'umwaka wa 50 uhinduwe mushasha mu gihe cy'iherezo, o ari wo mwaka wa yubile canke umwaka wa Pentekoti, en donde lo que sucedió el día de aho Pentecostés ivyabereye ku munsi wa Pentekoti bizohindurirwa bishasha. la plenitud del Espíritu de Dios Haje umwuzuro wa Mpwemu viniendo a w'Imana cada hijo e hija de Dios, aje kuri buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana kugira ngo twuzure umwuzuro w'Imana ser wose, transformados, gutyo nuestros duhindurwe, cuerpos imibiri yacu ihindurwe. Abapfuye bizeye Kristo nabo ubwa mbere babanze kuzukira mu mibiri ihoraho, nuko gutyo tube twuzuye Mpwemu w'Imana mu mwuzuro, turonke uko kuvuka ubugira kabiri mu buryo bufadika, tuvukiye mu mubiri mushasha uhoraho w'ubwiza wahawe ubwiza, kugira ngo tugire ishusho na kameremere vy'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero
nk'uko umunsi ugira 50 wabanje kugira ijoro, hanyuma hakagera igitondo umurango w'umunsi wa Pentekoti. Kandi mu gitondo cy'umunsi wa Pentekoti mpwemu yera yaraje mu masaha kanaka. Hanyuma inyuma y'ivyo byo ku isaha ya gatatu y'umurango, isaha ya mbere ni kuva isaha 12 kugeza isaha 1 zo mu gitondo, isaha ya kabiri kuva isaha 1 yo mu gitondo gushika isaha 2, isaha ya gatatu nayo kuva isaha 2 gushika isaha 3. Hamaze gushika hagati y'isaha 2 n'isaha 3 zo mu gitondo, Petero yariko aravuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu, kandi abantu 120 bari buzuye mpwemu w'Imana, bari ngaho bariko baraba ibikoresho by'Imana. Kandi nk'abantu 3,000 baciye bizera tudashizemo abagore n'abana, barabatijwe rero buzura mpwemu w'Imana, bongerwa ku ishengero rya Yesu Kristo nk'abantu 3,000. Rero murabona ibyo byose byari byarashushanyirijwe ku musozi Sinayi, igihe Imana yari kwirahavugira iri kiratanga ivyagezwe bihihanga ry'Abaheburayo. Hanyuma naho muri kino gihe cy'iherezo turabona ko ubundi bushasha kongera kugaruka mu vyabaye ku musozi Sinayi. Turi kumwe n'ijwi ryari hariya ku musozi Sinayi iri kiravugira muri kino gihe cy'iherezo, ariyo yagumye iri kiravugira mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Kandi ubu naho muri kino gihe cy'iherezo turabona ko izoba iri kiravugira mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, aricyo gihe gihwanye n'umunsi wa Pentekoti, ni ukuvuga gihwanye n'umunsi wa Pentekoti uhinduwe mushasha, umunsi ugira 50. Kandi murabona mu minsi 50, mu minsi 49 harimwo iminsi 7 y'amasabato canke y'ikiruhuko ku bantu. Amasabato 7, inyuma y'amasabato 7 haca hashika iki? Umunsi wa Pentekoti, ari uwo munsi w'Imana, kuko uwo munsi uza inyuma y'umunsi ugira 7 w'igihe kigira 7, ni ukuvuga inyuma y'iyinga rigira 7. Iryo yinga rigira 7 isabato yaryo uba umunsi wa 49, hanyuma hagaca haza umunsi wa 50, ari wo wari umunsi w'Imana. Rero murabona uwo munsi w'Imana, turabona ko Yesu yarungitse mpwemu wiwe ku munsi wa 50, amurungika ku bantu 120, kandi kuri uwo munsi nyene ku ishengero rya Yesu Kristo hongiwemwo nk'abantu 3,000 tudashizemwo abana n'abagore. Rero ubu naho ku munsi w'iherezo turabona ko umunsi wa 50 ushushanya igihe cy'ibuye rigumye imfuruka, kuko mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga habayeho ayo masabato 7 y'umugisha wari kurava ku Mana. Hanyuma naho dushika ku munsi wa 50, ari nawo munsi ugira 8. Kandi umunsi ugira 8 kubera ko buri munsi w'iyinga ushushanya igihe cy'ishengero ry'umwami. Kandi iyo minsi 49 irimo amasabato 7 nabyo nyene bishushanya intambukondwe z'ishengero ry'abanyamahanga. Hanyuma umunsi wa 50 nawo ushushanya igihe cy'ibuye rigumye imfuruka. Rero ni murabe ingene igihe cy'ibuye rigumye imfuruka cyashushanijwe mu munsi wa Pentekoti. Kandi muri kino gihe cy'iherezo ibyabereye ku munsi wa Pentekoti mu gitondo cy'umunsi wa Pentekoti bizoba mu gitondo cy'igihe cy'ibuye rigumye imfuruka. Rero namaze kubabwira yuko ijoro ry'umunsi ari ryo ribanza kuba, hanyuma hagashika igitondo umurango. Twagumye turiko turaba muri iyo ntambuko
ihwanye a la parte de la noche nijoro del día octavo, ry'umunsi ugira así umunani, como desde el día sábado nk'uko kuva ku munsi a las 6 de la w'isabato tarde isaha 12 zo ku en mugoroba adelante ukabandanya comienza la noche hatangura kuba ijoro, ariho hatangura kuba ijoro ry'umunsi w'Imana kugeza isaha 12 zo mu gitondo. Kuva isaha 12 zo mu gitondo naho ukabandanya, hagaheza hagatangura umurango del domingo. w'umunsi Y w'Imana. ahora hemos tenido, o Rero hemos estado teniendo ubu twagumye turiko la parte turaba mu gice de la noche del día cy'ijoro octavo, ry'umunsi ugira en umunani, donde se están recorriendo ahariko haragenda haba hakurikirana intambuko ndwi. 7 etapas, se están Intambuko recorriendo, ndwi ziriko las ziragenda cuales fueron zikurikirana, reflejadas en las 7 edades, arizo zashushanyirijwe mu bihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga. y luego que se recorran esas 7 Nuko etapas, izo ntambuko ndwi zimaze kurangira, entonces vean ustedes, se han reflejado rero murabona zaramaze gushushanywa kandi los 49 años hararenganye imyaka que 49 representan las 7 etapas de ariyo edades de la ishushanya iglesia intambuko ndwi cyangwa ibihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Izo ntambuko zashikirijwe mu gihe kimwe, igihe cy'ibuye rigumye imfuruka, kandi nk'uko inyuma y'ibihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga haza igihe cy'ibuye rigumye imfuruka, hamaze kurangira rero izo ntambuko ndwi mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, haca hashika haza ukugaragara guhwanye n'igihe cy'ibuye rigumye imfuruka. Ni ukuvuga ibishushanya igihe cy'ibuye rigumye imfuruka mu mwuzuro wose bica bigaragara, kandi hazoca haba ukuzuka kw'abapfuye bizeye Kristo, hamwe no guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima. Kandi ivyo bizoba habaye ukuza kwa Mwemu Yera mu mwuzuro wiwe wose, aje kuri buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana, azohindura iyi mibiri yacu ipfa. Kandi ivyo bizoba mu gihe cy'umuteramyi cya mbere canke mu gihe cy'umuteramyi wa kane, arico gihe cya mbere cy'umuteramyi kiba ku murango habona. Ni ukuvuga nicyo gihe cya mbere cy'Imana gishushanijwe hagati y'isaha kuva 12 kugeza isaha 3 zo mu gitondo. Icyo ari cyo gihe kigereranya kiberamwo igihe cy'umuteramyi wa kane, kandi mu gihe cy'umuteramyi wa kane niho Yesu Kristo yazukiye, kandi mu gihe cy'umuteramyi wa kane niho Mose yaduze ku musozi mu gatondo kare cyane mu gitondo, kandi araheza yumva ijwi ry'Imana ku musozi Sinayi. Hari mu gihe cy'umuteramyi wa kane mu gitondo niho Mwemu Yera yaje ku munsi wa Pentekoti, kandi mu gitondo cy'umunsi w'umunani, mwibuke mu gitondo cy'umunsi w'umunani, aho ni nyuma y'uko intambuko ndwi cyangwa ibihendwi hari ibyo bikurikirana bigenda birakurikirana muri iki gihe cyacu, kandi aho ijwi rya Kristo rirahavugira mu buryo bukurikirana, akahavugira n'iryo jwi nk'uko intambwe yivuga canke isemerera, imituragaro ndwi ikumvikanisha amajwi yayo akoresheje iryo jwi. Aho niho uguhishurwa kw'ikimatanijwe cy'indwi, uguhishurwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo tuguhabwa twebwe twese, kugira ngo hanyuma mu gihe cy'umuteramyi wa kane abapfuye bizeye Kristo bazukire mu mibiri itabora, natwe abakiriho turi bazima duhindurwe mu gihe cy'umuteramyi wa kane cyo mu mwaka wa yubile uhindurwe mushasha, n'umunsi wa Pentekoti uhindurwe mushasha mu gihe cy'umuteramyi wa kane cy'umunsi wa 50 kikaba ari n'icy'umwaka wa 50, kugira ngo gutyo twese nk'igihugu cyo mu ijuru tugaragare dufise imibiri ya teofaniya ihoraho n'imibiri ifadika ihawe ubwiza ihoraho,
gutyo habe hakozwe hubatswe mu mwuzuro igihugu cyo mu ijuru, Yerusalemu wo mu ijuru, Yerusalemu musha, uwakowe n'umwagazi w'intama, uwakowe na Kristo, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Nuko gutyo kuri uyu mubumbe w'isi hagaragarire abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, Isirayeli yo mu ijuru, ariyo Isirayeli tubona ko mu gihe cy'iherezo izoronka imigisha ikomeye cyane, iyironkere Isirayeli yo ku isi. Muri Isirayeli yo mu ijuru hazova imigisha ya Isirayeli yo ku isi muri kino gihe cy'iherezo. Aho hazoba hari ubukozi buzoja hagati mu Baheburayo muri Isirayeli yo ku isi. Aho hazoba hari ijwi ry'Imana iryari ku musozi Sinayi, aho rizoba rihari muri Isirayeli yo mu ijuru, ririko riravuga muri kino gihe cy'iherezo. Hanyuma iryo jwi rizotanga ubutumwa bw'ihanga ry'Abaheburayo. Rero murabona ingene inzamba yavuzwa, iyo ni inzamba ya nyuma cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba iyo Kristo yavuze, kandi iyo niyo nzamba izovuga no ku ihanga ry'Abaheburayo. Iyo nzamba igira indwi, aho ihanga ry'Abaheburayo bazokumva iyo nzamba ariryo jwi ry'Imana nk'uko ryari ku musozi Sinayi, kandi hagati mu ihanga ry'Abaheburayo hazohindukira ukuri umunsi mukuru w'inzamba, bariko barumva inzamba y'Imana, kandi gutyo bariko barumva ijwi ry'Imana, ijwi rya Mesiya muri kino gihe cy'iherezo. Integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo ku rupapuro rwa 35 mu butumwa bwiswe ngo ibigega byatobotse, ku mpera aravuga ati kuko inzamba y'Imana izovuga, kuko inzamba y'Imana, reka tubisome bundi bushasha, kuko inzamba y'Imana, iyo nzamba ya nyuma ya gatandatu yarangije kuvuga, kandi iyo nzamba ya nyuma ari nacyo kimatanijwe cya nyuma, kuzoba ari ukuza k'umwami, izovuga. Abapfuye bizeye nibo bazoca babanza kuzuka, bariko bararuhuka kugeza muri uwo mwanya. Rero turashobora kubona ko inzamba ya nyuma, iyo nzamba ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Inzamba y'Imana, iyo nzamba ya nyuma, ndetse kikaba ari n'ikimatanijwe cya nyuma. Kuzoba ari ukuza kw'iki? Ukuza kwande? Ukuza k'umwami. Izosamirana. Mbega hazoca habiki? Abapfuye bizeye Kristo nibo bazobanza kwikangura ubwa mbere, hanyuma natwe abakiriko turabaho hazoba iki? Tuzoca duhindurwa. Abapfuye bazozuka bari mu mibiri itabora, natwe abakiriho turi bazima tuzohindurwa. Ivyo biba mu gitondo c'umunsi wa Pentekoti wahindukiye mushasha mu ishengero rya Yesu Kristo muri iki gihe cy'iherezo, mu gihe cy'ubuye rigumye imfuruka, kugira ngo ntituronke umushuzo gusa, ahubwo turonke umwuzuro wa mpwemu w'Imana. Kandi byongeye umwaka wa yubile,
n'umwaka uzana ukubohorwa kw'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana kugira ngo tube abidegembya mu mwuzuro, nuko turonke imibiri ihoraho, gutyo tubeho ibihe bidashira turi kumwe na Mesiya, kandi tuganzanye nawe, tuganze ihanga ry'Abaheburayo, kandi tube i Yerusalemu. Turi ngaho tuganze ihanga ry'Abaheburayo, tuganze n'ibindi bihugu byose. Kubera iki? Kuko ibiro by'ubushikiranganji bw'intwaro bya Mesiya ni Isirayeli yo mu ijuru, hamwe n'ibihumbi 144 abazokorera Kristo, abazokorera Mesiya, bagakorera n'ishengero ryiwe, bazokorera umwana wa Dawidi, bazokora mu bwami bwiwe, kandi bazohezagirwa cyane. Kandi i Yerusalemu niho isi yose yiva ikagera izotegekegwa, kandi ubwo nibwo bwami ihanga ry'Abaheburayo barindiriye, kuko ubwami bw'Imana buzoba buri hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi ihanga ry'Abaheburayo lizoba ihanga rihiriwe cyane kurusha ayandi mahanga yose yo ku isi. Kandi Yerusalemu izoba umugwa mukuru w'isi yose. Ubutaka bwa Isirayeli nabwo izoba ari intara irimo umugwa mukuru. Ibindi bihugu nabyo bisigaye kizoba ari kibanza icyo Kristo n'ishengero ryiwe bari kumwe n'ihanga ry'Abaheburayo bazoganza, bazotegeka isi yose mu myaka 1000 n'inyuma y'urubanza rwa nyuma, ndetse n'inyuma yo gutunganywa ku isi. Hanyuma kandi bazoganza isi yose no mu bihe bidashira. Rero turashobora kubona akamaro k'igihe twebwe turiko turabamwo. Twebwe turiko turaba mu gihe cy'ubwiza cyane gusumba ibindi bihe byose. Turiko turaba mu ntambuko y'igihe cy'ubuye rigumye imfuruka, ahariko harabera y'intambuko ndw'ingirakamaro cyane zashushanijwe mu ntambuko ndwi cyangwa ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, aho muri buri gihe hariya hari ibara rimwe ry'umunywa w'amazi, ariko mu gihe cy'ubuye rigumye imfuruka hari amabara indwi y'umunywa w'amazi ahagaragariye. Kandi mu bihe ndwi harabayeho intumwa ya buri gihe, rero habayeho intumwa ndwi, ariko mu gihe cy'ubuye rigumye imfuruka ahashikirizwa intambuko ndwi haba intumwa imwe gusa, umumarayika w'umwami Yesu Kristo. Uwo guhera hatanguye iyo ntambuko, uwatangura kuvuga biciye muri uwo kugeza hageze ku iherezo, kandi kugeza ubutumwa bugeze aho bukwira. Kandi mvuze nti kugeza aho bukwira, nshatse kuvuga ko ari kugeza aho ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba buzoba bwamaze kuvuga ibintu byose butegerezwa kuvuga, kugeza aho ijwi rya Kristo ryumvikana biciye mu mumarayika ntumwa wiwe rizoba ryamaze kuvuga ibintu byose ritegerezwa kuvuga. Icyo nicyo gituma mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 1 umurongo w'10 kugeza kwa 11, Yohana yajyanywe ari muri mwemu ku munsi w'Imana, aricyo kimombe cy'indwi. Araheza yumva inyuma yiwe ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo, ndi uwa mbere n'uwa nyuma. Uwa mbere n'uw'iherezo n'uyinde Alfa na Omega ninde? Ni umukunde wacu Umwami Yesu Kristo. We ni marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ariwe mu isezerano rya kera yavuze ko ari Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo, kandi no mu isezerano rishya naho nyene avuga ko ari Alfa na Omega, ko ari uwa mbere akaba n'uw'iherezo. N'ijwi nyene ryavugira mu isezerano rya kera rikavugisha ihanga ry'Abaheburayo ku musozi Sinayi, ni naryo jwi nyene ryavugiye mu ntambuko ndwi cyangwa ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Ubu naho mu gihe cy'ubuye rigumye imfuruka ririko riravuga mu buryo bukurikirana
rivuga biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Iryo jwi mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 ryaravuze riti, duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Ni ukuvuga ibintu bigira bibera inyuma y'ibyabereye mu ntambuko ndwi cyangwa ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Iryo jwi ni ijwi rya Yesu Kristo, kandi mu byahishuriwe Yohana 22:6 iryo jwi, ijwi rya Kristo ryumvikana nk'ijwi rirenga ry'inzamba canke ryumvikana nk'inzamba, riramenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi riravuga riti, arambarira ati ayo majambo nayo kwizegwa kandi n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemo z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Ni kubera iki atuma umumarayika ntumwa wiwe? Kugira ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Biciye muri uyo mumarayika ntumwa, we aramenyesha ishengero ryiwe mu gihe cy'ubuye rigumye imfuruka, ararimenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba mu gihe cy'ubuye rigumye imfuruka. Kandi biciye muri uyo mumarayika ntumwa, azomenyesha n'ihanga ry'Abaheburayo ibi bintu byose bitegerezwa kubera muri iki gihe cy'iherezo, kuko uyu mumarayika ntumwa akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba ariryo jwi rya Kristo, ariko araduha ubutumwa bwiwe bwa nyuma, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kandi araduhishurira ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, aje nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe, kugira ngo akora ukwisubiza, ukwishyuza ibyo azoba ariko arakorera mu gihe cy'iherezo, aho azoba ariko arisubiza abo bose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro hariya ku musaraba i Karuvariyo, ari bo yavugiye mu ijoro. Muri iyi myaka yose yagumye iriko irahera kuva kuri Kristo gushitsa ubu. Rero nimurabe kandi ingene mu byahishuriwe Yohana 22:16 avuga ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Mbega Yesu Kristo ni ndatuma kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu mu mashengero, kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, atuma umumarayika ntumwa wiwe, kandi ari mu mumarayika, biciye mu mumarayika ntumwa wiwe niho ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoba ririko rirumvira ijwi rya Yesu Kristo ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rigumye imfuruka, nk'uko ryumvikaniye ku musozi Sinayi, Mose akaryumva n'ihanga ry'Abaheburayo bakaryumva. Rero turabona ko mu gihe cy'ubuye rigumye imfuruka mu gasongero k'umusozi Siyoni, mu gasongero k'uyu musozi w'Imana ariryo shengero rya Yesu Kristo, niho ijwi ry'imwe yanyiganyiza isi ku musozi Sinayi, niho bivugwa yuko rizonyiganyiza bundi bushasha, atari isi gusa, ahubwo rizonyiganyiza n'ijuru naryo. Rero nimurabe aho iryo jwi rivugira ku munsi w'iherezo, ni ijwi rya Kristo ririko riratuvugishiriza mu bundi buringanire muri kino gihe cy'iherezo, mu gihe cy'ubuye rigumye imfuruka n'ikiringo cy'ubwami, ariko aratuvugishiriza mu bundi buringanire, atuvugisha biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aratuvugishiriza kuri ubu buringanire bwo ku isi, ari mu bundi buringanire aratuvugisha turi muri ubu buringanire biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. N'ijwi ryumvikana rivuye mu ijuru, ijwi ry'Imana, ijwi rya Kristo, ijwi riza rivuye mu buringanire bw'indwi rigaca mu buringanire bwa gatandatu, rikava no mu buringanire bwa gatandatu rigashika muri ubu buringanire bwo ku isi biciye mu mumarayika wa Yesu Kristo ari hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kugira ngo ahamagare yegeranye abatoranijwe biwe bose, nuko abategure kugira ngo bahindurwe bazamugwe kuri uyu munsi w'iherezo. Nicyo gituma habaho intambuko ndwi canke ibihembwe by'ishengero. Izo ntambuko zirashitswa bundi bushasha mu gihe cy'ubuye rigumye imfuruka mu buryo bukurikirana. Kristo akavuga mu buryo bukurikirana biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi kubera ko yavuze mu ncuro ndwi hariya mu bihendwi, aranavuga muri ayo majwi indwi, akavuga inshuro ndwi, amajwi y'imituragaro ndwi, kandi hanyuma hazoca haba ukuzuka kw'abapfuye bizeye Kristo, hamwe no guhindurwa kwa twebwe abariho turi bazima, kandi ivyo bihwanye n'igihe cy'umucyo, igihe cyo mu gitondo
c'umunsi ugira umunani w'igihe cy'ibuye rigumye imfuruka, ukaba ari n'umunsi wa 50, kandi ni n'umwaka wa 50 wahindukiye mushasha mu ishengero rya Yesu Kristo ku musozi Siyoni, ku musozi w'Imana muri kino gihe cy'iherezo. Rero turabona ingene ijwi rya Kristo rizoba ririko riratuvugisha muri kino gihe cy'iherezo. N'ijwi rirenga ry'inzamba, inzamba ya nyuma, n'iryo jwi nyene ryari ku musozi Sinayi, kandi iryo ni naryo jwi nyene ryari kuzoba riri mu gasongero k'umusozi Siyoni mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka. Ubu naho ni murabi ivy'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo avuga ku rupapuro rw'361 n'amajana 362 mu gitabo cy'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Mu mayerekwa ayo yaronse, mu mayerekwa ndwi yaronse integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ayo mayerekwa amwe muri yo yaramaze gushitswa, canke menshi muri yo yaramaze gushitswa. Aravuga ati mwiyerekwa rigira indwi, rikaba n'iyerekwa rya nyuma, numvise guturika gukomeye, mpindukiye inyuma kuraba. Ico nabonye byari ibivunji gusa, intumuka n'umwotsi ku butaka bwa Amerika. Kandi kuri urupapuro nyene aravuga ati mbega none ni iki gisigaye? Nta na kimwe uretse gusa ibiri mu Baheburayo 12:26. Ijwi ryayo ryanyiganyize isi ico gihe, ariko noneho irasezeranye iti hasigaye rimwe ngatigitisha si isi gusa, ariko n'ijuru naryo. Iyindi ncuro Imana izonyiganyiza isi, kandi kuri iyo ncuro hazozimanganywa ibishobora kunyiganyiga byose. Rero Imana izoyihindura nshasha. Kubera iki? Kubw'inganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Mu kwa gatatu 1964 yanyamugigima yo muri Alaska yo kuwa gatanu mutagatifu yaranyiganyije isi yose, naho itayikuye, naho itayihengamitse. Imana gusa yari kwiragabisha ikoresheje kunyiganyiga ku isi yose, iri kirerekana ivyo igiye gukora vuba ku rwego rukomeye cyane. Yo igiye guhana iyi si yahumanye kubera icyaha, iyihanishe imituragaro na za nyamugigima. Mwene data mushikanje, hari ikibanza kimwe gusa gishobora kurinda uko kunyiganyizwa, kandi ico kibanza ni uruhongore rw'umwami Yesu. Ico kibanza ni ikihe? Ni uruhongore rw'umwami Yesu. Ico kibanza n'umubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Kandi turi mu ntambuko y'igihe cy'ibuye rigumye imfuruka, ariyo ntambuko ihwanye n'igihe cy'iherezo, igihe cya nyuma ku ishengero rya Yesu Kristo. Kugira ngo ishengero ribe riri mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, izindi ntambuko kugeza ubu zaramaze kurengana. Rero uwo bari mu ntambuko iyo ariyo yose yo mu zindi ntambuko, uyo ntazokira igihano cy'Imana. Ariko babayeho muri izo ntambuko mu bihe byarenganye, igihe hashitswa izo ntambuko, hanyuma mu nyuma bagapfa, abo bazozuka bari mu mibiri ihoraho. Ariko ababaye muri iki gihe bakaba bagumye mu ntambuko yamaze kurengana, abo ntibazokira ivyo bihano vy'Imana. Ariko abazoba bari mu gasongero k'umusozi w'Imana, bo bazokira, bazorokoka ivyo bihano vy'Imana bigiye kuza ku isi. Kuko ishengero muri kino gihe cy'iherezo riri mu ntambuko yaryo y'ubwiza cyane, igihe cy'izahabu, igihe cy'ibuye rigumye imfuruka, aho tuzohindurirwa twebwe bariho turi bazima. Abapfuye bizeye Kristo nibazukira mu mibiri ihoraho, nuko bakaza muri iki gihe cyacu kugira ngo bamarane natwe iminsi hagati ya 30 na 40, iyo bazomarana
kubana natwe ngaha ku isi, hama turi kumwe nabo tuzoja mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Rero nimwitegereze nyamugigima iyanyiganyije Alaska, kandi hakabura gato ngo ihazimanganye. Iyo nyamugigima iyanyiganyije Alaska kandi ikaba yateye ubwoba isi yose y'ivi ikagera. Iyo ishushanya n'ishusho n'urugero igereranya yashushanije ibije muri kino gihe cy'iherezo. Ishushanyo nyamugigima ikomeye izonyiganyiza isi yose y'ivi ikagera, kandi iyo nyamugigima izoyihengamika iyikure ku murongo wayo. Imana ikoresheje iriya nyamugigima yo muri Alaska mu kwa gatatu 1964 yashushanije nyamugigima ikomeye cyane ije muri kino gihe cy'iherezo. Rero turaba ingene munsi y'ubukozi bw'umumarayika ntumwa w'indwi Imana yahashushanirije ibintu byose izokorera muri iki gihe cyacu no muri iki kiringo cyacu. Mbere no muri we nyene ubwiwe harashushanirijwe ibintu byari kuzobera muri iki gihe cyacu no muri iki kiringo cyacu, kandi ibyo byarashushanyirijwe no mu ihanga ry'Abaheburayo, bishushanirizwa no mu minsi mikuru y'ihanga ry'Abaheburayo. Ibyo byose byaramaze kuba mu buryo bw'amashusho n'ingero mu bigereranyo. Rero bitegerezwa kubera muri iki gihe cy'iherezo. Ukunyiganyizwa k'umusozi Sinayi vyashushanije ivy'Imana izokorera muri kino gihe cy'iherezo ikoresheje nyamugigima ikomeye izoba izonyiganyiza isi ikanyiganyiza n'amajuru. Kandi iyo nyamugigima yarashushanirijwe no ku munsi wa Pentekoti, ahaje umuyaga uhinda ukinjiraho ba bandi bari bakoraniye bamwe 120. Kandi iyo nyamugigima igiye kuza yarashushanirijwe no muri nyamugigima yo mu kwa gatatu 1964 muri Alaska. Rero nimurabe ingene byose mu mashusho n'ingero mu bigereranyo byamaze gushitswa, kuko imbere y'uko Imana ikora ikintu kibanza kwerekanwa, kibanza kugereranywa, kigashushanywa ubwa mbere. Ni ukuvuga kibanza kwerekanywa ubwa mbere kugira ngo gishitswe hanyuma. Icyo nicyo gituma dutegerezwa kurondera ibigereranyo, amashusho n'ingero, ibitutu, gutyo tukabonera mu bitutu, mu mashusho n'ingero, mu bigereranyo tukabona ivy'Imana yagenye ko bizoba, kugira ngo hanyuma tumenye ingene bizoba mu guhinduka ukuri kw'ayo mashusho n'ingero, ingene bizogenda ugushitswa kw'ayo mashusho n'ingero, ivyo bigereranyo. Rero ubu twaramaze gushika mu gihe gihambaye cy'ubwiza cyane gusumba ibindi bihe byose. Twaramaze gushika mu gihe aho ijwi rya Kristo, ijwi ry'Imana ryaje nyene ryavugira ku musozi Sinayi, aho ryari kuba ririko riratuvugishiriza muri kino gihe cy'iherezo. Iryo ni ijwi rirenga ry'inzamba, canke inzamba ya nyuma, canke inzamba y'Imana. Iryo ni naryo jwi nyene ry'umumarayika mukuru ku bana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi niyo hashika igitondo, niyo bwaca,
ubu gaca mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, kuko ubu turi mu ntambuko ihwanye n'ijoro, kuva isaha 12 zo ku mugoroba gushika isaha 12 zo mu gitondo. Hanyuma hazoca haza intambuko yo kuva isaha 12 zo mu gatondo gushika izindi saha 12 zo ku mugoroba, aho tuzohindurwa abapfuye bizeye Kristo bazutse. Tuzomara ngaha igihe gito mu mubiri uhoraho hagati y'iminsi 30 na 40, nk'uko Kristo amaze kuzuka yamaze iminsi 40. Hanyuma tuzoca tuja mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, tuhamare imyaka 3 n'igice. Hanyuma tugaruke tube mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Ibyo byose bizoba bihwanye n'igice cy'umurango. Rero nimurabe ingene ibanga riri ku musozi Sinayi. Iryo banga rikaba riri no mu munsi wa Pentekoti, kandi rikaba riri no mu mwaka wa Yubile. Iryo banga riri mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, kugira ngo hakugwe ibintu byose byari bihari mu mashusho n'ingero mu bigereranyo, bigereranya ivy'Imana izokorera muri kino gihe cy'iherezo. Rero nimurabe ingene byose biba muri kino gihe cy'iherezo, kugira ngo gutyo ryajwi nyene ijwi ry'Imana, ijwi ry'Inzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'Inzamba, iryo turiko turumva, niyo hagera hashika igice cyo mu mwanya aho habona, niyo hashika igihe cy'umuteramyi wa kane mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, kandi aho ni mu mashusho n'ingero mu bigereranyo. Iyo ntambuko niyashika, abapfuye bizeye Kristo bazozuka. Nimwitegereze igihe Kristo yazuka, hari mu gatondo mu gihe cy'umuteramyi wa kane, kandi yazukanye n'abera bo mu isezerano rya kera. Rero murabona ingene ivyo byose bitubwira kuri iki gihe twebwe turiko turabamwo. We kandi yazutse ku munsi uwuhe? Ku munsi ugira 8, uwo wabaye umunsi wakurikiye umunsi mukuru wa Pasika, ariyo yari isabato itariki 15 ku munsi mukuru wa Pasika. Hanyuma ku w'Imana itariki 16 Kristo yarazutse mu gatondo. Abera nabo bo mu isezerano rya kera bazukana nawe, kandi uko niko bimeze no kuri twebwe muri kino gihe cy'iherezo. Abera bazozuka mu gatondo mu gihe cy'umuteramyi wa kane cyo mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, natwe tuzohindurwa. Gutyo twese tuzogira ishusho n'akameremere by'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Rero turabonye mu buryo bwagutse cyane igihe cy'ibuye rigumye imfuruka, kandi turanabonye iyi shusho n'urugero mu yandi mashusho n'izindi ngero. Twari kubona igihe cy'ibuye rigumye imfuruka tukirabiye mu rundi ruhande, kandi twari kuronka izindi nyigisho ziwanye n'iki gihe cyacu. Ariko turi muri uru ruhande ubwo twavugiyemo, twabonye icyo ari cyo igihe cy'ibuye rigumye imfuruka, kandi twabonye ko nk'uko uw'Imana iminsi nk'uko Imana ufise amasaha 28, iminsi itanguzwa n'ijoro hama ikaranguzwa n'umurango. Amasaha 12 ya mbere aba ari ay'ijoro, ayandi 12 akaba ari ay'umurango. Uko niko bimeze no muri iki gihe cyacu, igihe cy'ibuye rigumye imfuruka. Turabonye iri banga, kandi turabonye n'igituma uhereye aho igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka cyashikiye. Twabonye igituma hamaze guhera imyaka kanaka, ariko kugeza n'ubu tukaba tukiri ngaha. Ni kubera ko turi muri icyo gice aha, ariko harashikirizwa mu buryo bukurikirana
ivyashikirijwe mu ntambuko ndwi canke ibihe ndwi vy'ishengero ry'abanyamahanga. Turabonye aho turi muri kino gihe cy'iherezo, twabonye igihe turimo, kandi twagumye turiko turumva, n'ubu turiko turumva ijwi ry'inzamba ku musozi Siyoni, ni ukuvuga ku musozi w'Imana mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Kuri uyu munsi w'iherezo, ijwi ry'inzamba ku musozi w'Imana, ijwi ry'inzamba ku musozi w'Imana. Mbega none ubu barihe abari kuzoba bariko barumva ijwi ry'inzamba, iyo nzamba ya nyuma ku munsi w'Imana? Turi ngaha kuri uyu munsi w'iherezo, turiko turumva ijwi ry'inzamba ku musozi w'Imana, ririko rivuga mu buryo bukurikirana, ririko riratuvugisha rimwe na rimwe gushika ku bugingo, gushika ku mutima. Muri iyi myaka yose imaze guhera, no mu myaka nayo igira ize, kandi rizotuvugisha no mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo naho nyene. Turiko turumviriza kandi tuzobandanya twumviriza iri jwi ry'inzamba, kandi tuzohindurwa mu mwanya kanaka muri kino gihe cy'iherezo. Abapfuye bizeye Kristo nibazuka bari mu mibiri ihoraho, twebwe tuzohindurwa, nuko natwe turonke umubiri uhoraho. Ese imigisha ya Yesu Kristo, marayika w'isezerano wavugiye ku musozi Sinayi, akavuga no ku munsi wa Pentekoti, akavugira no mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, ese yobandanya ariko aratuvugisha mu gihe cy'ubuye rigumye imfuruka, akatubwira ibintu byose bitegerezwa kuba vuba, akaduhishurira aya mabanga yose, kandi akadutegura, nuko vuba twese tugahindurwa, tukazamurwa. Abasigaje gushika, ese boshika? Ese bokumva ijwi rya Kristo bagashika vuba, kugira ngo huzure igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana, nuko habe izuka ry'abapfuye bizeye Kristo, habe no guhindurwa kw'imibiri yacu mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Kuri jewe ryari ihirwe rikomeye kuba ndi kumwe namwe muri iri joro, ndiko ndabashingira intahe y'ijwi ry'inzamba ku musozi w'Imana. Imana ibahezagire, Imana ibarinde, kandi mwese mugire ijoro ryiza. Hamwe natwe bundi bushasha Felix Karo kugira ngo abandanye, kandi nzobana namwe bundi bushasha kuw'Imana uza mu gitondo no ku muhingamo naho. Imana ibahezagire kandi bazigame mwese munsengere cyane, kugira ngo Imana impe ikigwa n'ubutumwa ibyo ntegerezwa kuzovuga kuw'Imana uza mu gatondo, ndetse no mu kigwa cyo ku muhingamo kuw'Imana no ku muhingamo naho. Imana ibahezagire kandi mwese mugire ijoro ryiza.